Mwari muzi ko iyo hatabayeho rihuza amashure Uburundi butari kwigera bubona Francine Niyonsaba atahukana umudari mu nkino za Jeux Olympiques. Muti ivyo navyo bije gute? Imigwi y'ubumenyi akaranga canke inkino mu mashure ni kirumara mu ndero. Mbega mu mashure ikibanza cyo guteza imbere impano z'abanyeshure kiriho? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no Musi. Mwiriwe cane, ni David inzero komeze neza. Ihiganwa rya ingabire 2024 ryateguwe na Yaga riherutse kuba ryerekanye ko abakiri bato b'abarundi bafise impano zidasanzwe. Abaje muri iri higanwa bari hagati y'imyaka 10 na 24. Uyu mwanditsi wa Yaga ngo amaze kwihweza ingene abakiri bato 20 bari baratoranijwe, yibajije nimba hari kibanza gishobora gushikwa ko bitagoranye aho abakiri bato bashobora guteza imbere ubuhinga bwabo. Kubwiwe ngo ntankeka yuko yaba impano z'ugwaruka zotezwa imbere bikwiye hobonetse n'abandi benshi nkabo. Mu mashure abazoba abakinyi, abashaka kuba baririmbyi, abakinyi b'ivyese niho batangurira. Ikibabaje nuko ivyo bitagihabwa ikibanza mu mashuri amwe y'inyigisho. Biragaragara ko yamigwi benshi bita club abonwa nk'ibikorwa atari ivy'ishure, uca usanga rero bitagiye mu vy'amashuri ashira imbere. Naho bagerageza usanga ari ku mashure make y'indaro canke yegukira amadini. Patiri Felix barutwa nayo yahora arongoye lycée du Saint-Esprit yabwiye magazine imbere mu mwaka wa 2019 ko iryo shuri ryamaze gutahura akamaro ko gushigikira impano z'abanyeshure, ngo birabagirira akamaro no mu kwiga banonokewe mu mutwe maze bakaronka n'amanota ashemeye mu vyigwa. Ikindi kibonekeza nuko imigwi yo ku mashure ituma umuntu agira umutima wo gukorera hamwe n'abandi. Mwigisha Jean Chrysostome bakanibona umuhinga mu vy'indero ati imigwi yo mu mashure itanga akaryo ko kumenya impano no kuziteza imbere biciye mu buhinga bw'abanyeshure, ngo haba mu vyo gutamba, mu muziki, mu kwandika canke mu vy'inkino bitandukanye. Ashimika ku vy'uko ubwo buhinga bushobora gukoreshwa mu buzima bwa misi yose, ngo birushiriza kugirira akamaro igihugu. Ariko rero Jean Chrysostome bakanibona avuga ko ingorane ari nyinshi zihanze iyo migwi mu mashure. Aravuga nk'ubukene bw'abigisha bafise urukundo canke bafise ubushobozi bwo gufasha abanyeshuri bafise impano. N'ababikora basaba agashiruka bute kuko leta itabihembera. Ngo baboneka hakabura ibikoresho bihagije byo gufasha neza abanyeshuri bivanye n'impano zabo. Patiri Felix barutwa nayo ngo naho ivy'uburyo bigoye, abarongozi b'amashuri bo kwigora bagashiraho kandi bagakurikirana iyo migwi kuko ari kirumara cane mu ndero y'ugwaruka. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ibikorwa vy'indwi yahariwe igisata c'ingenzi mu Burundi vyatunganijwe n'ishira hamwe Visit Burundi vyaratanguye icese igitariki 11 Kigarama. Kabaye n'akaryo ko kumenya bishasha mu ntambamyi nyamukuru zituma igisata c'ingenzi kidatera imbere mu Burundi. Ambassadeur Wili Nyamitwe yitavye ivyo birori ati mu Burundi umwe wese amenya habaye, muri kamere y'abarundi ntibakunda gutembera. Mbega ho kugwiki kugira igisata c'ubukera rugendo gitera imbere mu Burundi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru yasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubirejo.